Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza ngaha kuri iyi mboneshakure yashira amatsiko. Nabahaye kaze muri aya amakuru rero avugwa cane kuri uyu musi wa mbere. Turi ku itariki ya 12 ukwezi ni Kigarama mwaka wa 2022. Nkuko dusanzwe tubikora ngiye kubashikiriza amakuru havugwa cane menyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi vyibanzwe ko cane tuba twashikirizwe n'amasoko yacu ari hirya nino vyose mubikurikira angaha. Ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye, kuko ndabizi ko hari abadukurikira benshi bari mu Burundi mu ntara zitandukanye, mu bihugu bibanye ngaha mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, bindi vyo kuri uyu mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi ndabakengurukiye cane ko tubandanya kubana muri vyose. Amakuru agezweho muri uyu mwanya: urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwoba rwabaye. Umunsi w'ejo rero hasohotse itangazo ry'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu menyesha ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye fashe urugendo agana i Washington mu nama nkuru y'abarongozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Akaba rero yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Inama rero ikazoba kuva kuwa kabiri igenekerezo ya 13 gushika 15 Kigarama, guhera ku munsi w'ejo kuwa kabiri gushika ku munsi wa kane w'iyindwi dutanguye. Uru rugendo murazi ko nyenicobero mukuru w'igihugu mu minsi iheze yoba yaravuze ku barwizatunga bo bazajana, ndetse twanababwiye intonde z'abarwizatunga 41 bazojana n'umukuru w'igihugu. Gusa bimwe mu vyatangajwe na nyenicobero mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko azomuherekeza ari abaryi b'ibiturire, ndetse akaba yavuze ko babanza kugirana ikiganiro n'umushikiranganji abijejwe ndetse n'abandi batandukanye bakora birabana n'urugendo rw'umukuru w'igihugu, yaba kurutegura ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Umukuru w'igihugu yoba yaremeje ko bamwe mu barwizatunga ari abaryi b'ibiturire bakomeye cane. Ikindi akavuga ko banyonora amatungo ya leta, nk'akarero yatanze mu rwizatunga Mayondori nawe akazoja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika herekeje umukuru w'igihugu. Mayondori rero afite ihinguriro rihingura ibijanye n'ubutare, ndetse yabivugiye imbere y'abenegihugu ku munsi wizihizwa ibirori vy'abatangakori. Bivugwa ko abo bajejwe ivy'ubutare mu Burundi ataco bamaze ari ibijuju, kandi ko birirwa barya amabroshete gusa bakanyorora amatungo y'abarundi, ndetse bakabahera abarwizatunga bava hanze y'igihugu c'u Burundi ku buntu, canke ayo bakuyemwo ntibazane muri OBR. Ibi vyose rero vyatumye habaho gutekereza kabiri. Abenshi rero bemeza ko muri abo barwizatunga 41 baba barashizwe ahabona, bose rero batari bakwiye kujana n'umukuru w'igihugu nk'uko nawe yoba yaravyivugiye, avuga ko hari abarwizatunga niyo boba ari bato bato canke bafise amahera make ari abizigirwa kandi bafasha leta y'igihugu c'u Burundi. Rero kandi witwa Gateka Saxe-Perry afise urubuga hwaniro rwa Gasape, nawe akazoja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajanye n'umukuru w'igihugu. Ku munsi w'ejo rero niho hasohotse amasanamu bivugwa ko uyu murwizatunga nawe yoba yaragiye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ivyo vyose barwizatunga bagiyeyo ngo bagaruka mu gihugu c'u Burundi bakazoba bazotanga raporo ku mukuru w'igihugu, bavuge ivyo baranguriye muri ico gihugu muri iyo misi 3 umukuru w'igihugu agiye kumarayo. Ikindi kandi nuko buri wese ngategerezwa gushaka abamutera inkunga mu bikorwa vya misi yose bagenda bakora, ndetse no kurahura ubwenge kugira ngo Uburundi bubashe kubukoresha mu bikorwa bitandukanye vya misi yose. Umukuru w'igihugu rero akaba yafashe urugendo nkuko rero vyabonetse mu itangazo ryasowe n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Tuzobandanya kubashikiriza vyinshi kuri urwo rugendo nyenicobero Evariste Ndayishimiye yoba yafashe hari kumwe n'umutambukanyi wiwe bagana muri
muri leta zunze ubumwe za Amerika. Washington mu nama nkuru y'abarongozi ba leta zunze ubumwe za Amerika na Afurika, ndetse iyo nama nk'uko nabikubwiye kazova ku munsi wa kabiri kw'igenekerezo rya 13 gushika ku wa 4 ku itariki ya 15 Kigarama. Mu yandi makuru hariko avugwa cane, abavyeyi basabwa guhaguruka bakagarukira indero, aziko mu kwigisha abana babo badahisha ivyerekeye sida. Ibiri mu vyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashikirije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 10 kwezi kwa 12 mu gihe yari yateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ku civugo duharanire gutunganirizwa kumwe mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa sida. Mu ijambo ry'ikaze buramatari w'iyo ntara ya Gitega Venamani Irambona amenyesheje ko afatiye ku biharuro bitangwa n'abajejwe intambwe intara arongoye igeze ko mu kurwanya ico kiza ngishimishije, naho hakiriho abandura ntibimenyekanishe kubera bibwira ko iyo ngwara iteye isoni n'abanka kwipimisha kubera ubwoba. Mushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida Dr. Sylvie Nzeyimana mu ijambo ryiwe yashikirije ko Burundi bwihaye ihangiro ryo gutuza Burundi kiza ca sida gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030. Nkuko rero abandanya bimenyesha kuba leta yarashizeho amavuriro afasha mu kurwanya ico kiza no mu gutanga imiti, vyatumye igihugu gitera intambwe muri uwo muce igera ku bice 90% afatiye ku bitigiri vy'abipimisha bari ku miti nabo sida iriko irazimangana mu mubiri. Userukisha iramwe ry'abagendana mugera wa sida arashima ruhara rwa leta ngo kuko rwatumye ibitigiri vy'abicwa na sida bigabanuka, ariko ngo guturubikwa mu kibano, kuburabuzwa kazi, kwankirwa kubakana mu mashinga hamwe namwe canke kwankirwa gukora buzi bumwe nk'igisoda canke ipolisi ku bagendana umugera biracibonekeza mu mice itandukanye y'igihugu. Twamenyesha ko ibiharuro bitangwa n'abahinga vyerekana ko ibice 60% vy'abangamiwe n'umugera wa sida ari ugwaruka. Mu yandi makuru nuko uburenganzira bwa zina muntu aribwo mfatiro kugira habe kwishikira no kwizana ubutungane n'iterambere. Ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru mu rugwi wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH 67 Nimuraba mu kiganiro n'abamenyesha makuru yo yaragize ku itariki 10 Kigarama mwaka 2022 nawo munsi Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe agateka ka zina muntu, kaba rero warahimbajwe ku civugo kubahirizwa kwishira no kwizana ubutungane kuri bose. Nkuko bishikirizwa n'umuyobozi w'uyo murwi uburenganzira bwa zina muntu nibwo mfatiro kugira habe ukwishira no kwizana ubutungane n'iterambere. Imeza kandi ko uyu munsi wahimbajwe mu gihe Uburundi bwanaguye imigenderanire yabwo n'amakungu. Amenyesha kandi ko uyu munsi watangujwe mu 1950 ku ingingo y'amajana 423 y'ishiramwe mpuzamakungu ONU, nyuma y'imyaka 2 hemejwe amasezerano mpuzamakungu araba ivy'agateka ka zina muntu. Mu rwi wigenga ujejwe agateka ka zina muntu kabusaba mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugirira ikigongwe abari mu mabohero bakwije ibisabwa kugira ngo ibitigiri by'abafunzwe navyo bigabanuke, kandi abo bose bagirizwa ivyaha bito bito nabo akaba barikurwa bagakomeza ibihano bari hanze ya mabohero. Mu yandi makuru harabana n'amagara y'abantu, abagabo boga mu mashuha baragabe ngo birashobora kubatera ubugumba. Muganga Ngabire Eddy Noel amenyesha ko abagabo boga mu mazi y'amashuha kenshi bishobora kubatera ubugumba kubera ubushuhe bwinshi buba muri ayo mazi. Abivugiye mu nyigisho imiriza ku bijanye no kwirinda, kwipimisha no kwivuza ingwara y'ubugumba zateguwe na Antebu, ishyirahamwe rero ry'abize ivyo gupima ingwara kuri uyu wa 9 kwezi kwa 12. Muganga Ngabire avuga ko hari ibihe umugabo ashobora kubamwo bigatuma agiye ahari ubushuhe buri hagati ya 32 na 35 vya degrés Celsius, ntanga ziwe zononekara gutya ntashobore kuvyara. Uzi rero ivyirondokana cane cane ku bagabo yemeza ko intangangabo zikaza urupfu, ariko
ivyo bivana n'igihe c'ubuzima bw'irondoka bwiwe canke cycle. Ibindi bishobora gutera ubugumba ku bagabo nk'uko Dr Ingabire abandanya bivuga ngo ni ugukora mu nganda zikoresha ivyuma bikomeye, kugira ibibazo vyinshi vya stress n'ibindi. Nayo ngo ibice 20% by'ubugumba buba mu ngo n'abagabo. Emmanuel Hakizimana rongoye Antebu amenyesha ko kubaha indwara z'ubugumba zititaweho ejo catumye bibatera mwitwariko kugira abarundi bamenye vyinshi kuri iyo ndwara, buryo bamenye kuyikingira, kuyipimisha no kuyivuza kuko ngo bivuje kare irakira. Ese ivyo mwari mubizi? Rero ico uterera nk'iciyumviro. Ndabakengurukiye banywanyi bacu mukurikiye aya makuru nayo mu gitondo kuri uyu wa mbere, turaza no kubandanya gushikiriza ane avugwa irya anino. Ico musaba no gufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa na yose dushikiriza. Imana ibahezagire umunsi mwiza.